bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana ndabaramukije amahoro ya Kristo. Kaze mu kwezi kw'icenda ndabifurije ukwezi kwiza cyane. Turisunga icete Paulo yandikiye abigaratiya igice ca 5 umurongo wa 22 na 23 niho dukura amajambo duhagara ko muri ku kwezi twifurizanye ukwezi kwiza. Abigaratiya igice ca 5 22 na 23 handitse ngo ariko ivyo Mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Uku kwezi kw'icenda tubona igitigiri 9. Mu mwaka weze twakwise ukwezi kw'ingabire za Mpwemu Yera, gukora mu bushobozi bwa Mpwemu Yera ingabire zikiyerekana. Muri uyu mwaka reka turongorwe na Mpwemu mu kwama ivyamwa. Igitigiri 9 hari ingabire 9, ubu hariho ivyamwa 9. Ingabire ni nziza, mugabo ivyamwa birushiza kuba vyiza cyane. Ibiti vya Noel babishirako ingabire, babishirako amakado. Mugabo igiti cakama, igiti gitewe mwivu cama ivyamwa, avoka, imyembe, imicungwe, indimu n'ibindi biryoshe, igitoke. Ikintu giti cyose cama ningira kamaro, ntibagitema nka kirya canoye ngo bagite kuko nticuma, kiguma mu mwisi. Kandi Yesu yavuze ngo azamenyera kuvyo mwama. Muri uku kwezi rero ndavuze ngo kaze mu kwezi kukwama cyane ivyamwa vya Mpwemu Yera. Ibi vyamwa 9 bibe kuri twebwe bigwiriye: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ndakwifurije ko ugira urukundo rwinshi, niko ruza imbere nkuko Paulo yavuze ngo naho nogira ingabire za Mpwemu, naho nogira novugishwa indimi, naho novuga niza abamarayika, ntafise urukundo ntaco bimaze. Ndakwifurije kwama urukundo cyane. Muri ku kwezi wame umunezero, ivyakwabaje biveho. Hari igihe cyo kurira, hariho n'igihe cyo kunezerwa, hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kuririmba. Uku kwezi kukubera uko kwama umunezero wandukize n'abandi. Uku kwezi kandi kukubera uko kwama amahoro, ugira amahoro menshi cyane. Yesu yavuze ngo ndabasigiye amahoro yanje, sindaba nk'uko abisi bayatanga. Hariho amahoro ava mu isi, mugabo y'umwami Yesu niyo ahambaye, akubere icamwa gikomeye muri uku kwezi. Umukozi w'Imana umwe yaravuze ngo ubuntu bw'Imana buzoguha ivyo ukeneye byose, ngo ariko amahoro azokuzigamira ivyo ufise byose. Muri uku kwezi ndakwifurije icamwa cyo kwihangana, wihanganiye byose, ngo hari igitsibo c'abihanganye. Uwihangana gushika kwiherezo ngo niwe azokizwa. Muri uku kwezi wame kwihangana, kugira neza, ugirire bose neza, na cane cane ab'inzu y'abizera. Ukugira neza kwawe kumenyekane hirya no hino, nkuko uwitwa Cornelio igihe ariko arasenga umumarayika yamushitse ko aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu no kugira neza kwawe vyaduze bicibutso imbere y'Imana. Igira 6 ingeso nziza. Ingeso nziza zawe zikwege benshi ku Mana, zibere akarero benshi. Wame ingeso nziza muri uku kwezi. Igira 7 kuba umwizigirwa. Ubu mwizigirwa ni ibintu byiza cyane. Kuba umwizigirwa, kuba wo kwizigizwa ibintu bihambaye, amabanga akomeye mu gihugu, mu muryango, mu rugo. Ubu mwizigirwa. Ndakwifurije kwama icamwa c'ubwizigirwa. Ubugwaneza. Paulo aravuga ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Ubu mugwaneza wandukiza abandi, ukugwa neza, ukugubwa neza, abamererwe neza bakubonye mu byo barimo naho bari, bibahindurire kumenya umwami wawe. Ukwirinda. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Ukwirinda, Mpwemu Yera gushoboze kwirinda. Hari ibigeragezo byinshi cyane. Paulo nyene avuga ngo vyose turavyemera, ariko siko vyose tugirira ikimazi. Ugira ico wirinze muri uku kwezi cahora kikugora. Imana igufashe, na je wimfashe, wame ivyamwa vya Mpwemu Yera vyinshi cyane, bakumenyere kuvyo wama,
ukwegere benshi mu bwami bw'Imana kandi nawe ukwegwe n'ivyamwa vyiza vy'abandi bantu b'Imana. Muragahezagirwa mwebwe mwaduteze yombi.